Isangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure higushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwifurije kubandanya uraruranirwa kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe hano makuru ya kano kanya harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira umukuru w'igihugu Neva haracizeye imbonerakure kugira ngo ateze imbere Uburundi hanabucungerere umutekano kuri uwu wa gatandatu uwahora ari umuhari w'abagwanyi b'abahutu warahimbaje ku nshuro y'umunani umunsi wahariwe urwaruka rwabo imbonerakure ibirori vyabereye mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ubugira kandi ko yizeye imbonerakure mu guteza imbere igihugu ciwe ndetse no kugicungerera umutekano imbonerakure zababa ibihumbi bitatu n'abana bava mu miryango ya CNDD FDD ni ukuvuga ibiswi vy'inkona bari bashitse kuri uwa gatandatu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nk'uko vyabonywe n'abamenyeshamakuru ba SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru baragize idefire ndende imbere y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo ndetse n'abandi bategetsi benshi b'umugambwe hatibagiwe abandi batumire bari baserukiye urwaruka rwo mu migambwe iri ku butegetsi mu bihugu nka Kenya Angola ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye azwi nk'uwufata amasaha menshi mu kuvuga amajambo menshi mu birori nk'ivyo yafashe ijambo ridashikana iminota 25 Evariste Ndayishimiye yatangaje ko ahanze amaso imbonerakure kugira ngo acungere igihugu c'u Burundi ubu n'abari bama bategura kugirira nabi igihugu cacu baratahuye impamvu batobishikako barabibonye imbonerakure turarikanuye turiteguye gutabara uko akaba ariko yatangaje agashimira imbonerakure ku ntererano yazo mu iterambere ry'imiryango n'igihugu muri rusange byinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido wija kure nayo kandi abatavuga rumwe na CNDD FDD babandanya gutotezwa no gupfungwa agasakisaki uwuserukira umugambwe Kodebu muri komine yagutse ya Nahangwa hajejwe no kumenyesha uwo mugambwe mu ntara nshasha ya Bujumbura ariwe yitwa Eric Nduwimana harapfunzwe kuva ku igenekerezo rya 21 Myandagaro 2024 ahapfungiwe mu gatabo muri komine yagutse ya Kiganda aho yapfungishijwe n'uwutwara urwaruka rw'imbonerakure muri komine yagutse ya Kiganda ico yari mu ndongozi za Kodebu yahowe nuko impapuro z'umugambwe Kodebu zamwiyatse zirakoroka ageze aho mu gatabo umuyaga urazisanzaza indongozi zimwe z'umugambwe CNDD-FDD zizibonye zica zimusimbira ko ziramukubagura kugeza aho zimupfungisha umugambwe Kodebu ukaba usabire kurwa ry'iyo ndongozi y'umugambwe Kodebu kuko iriko izira ubusa nk'uko bisigurwa na Kefani Ibizi harongoye umugambwe Kodebu byinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo mu yandi makuru kandi nuko CNDD-FDD iriko iratoza intererano ku nguvu mu ntumbero yo gushigikira kwiyamamariza amatora yimirije yo mu mwaka wa 2025 abanyagihugu bo mu makomine y'intara ya Cibitoke baridogera itozwa ku nguvu ry'amafaranga rikorwa inzu ku nzu mu ntumbero yo gushigikira imyiyamamazo y'amatora yegereje uwurongoye umuhari w'urwaruka mu ntara nshasha ya Bujumbura haremeza ayo makuru buramatari w'intara ya Cibitoke wewe asa n'uwutabibonamwo ingaruka n'imwe igikorwa co kwegeranya ayo mafaranga kiriko kibera mu makomine 6 y'intara ya Cibitoke buri muryango utegerezwa gutanga ku neza canke ku nguvu amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi 100 y'amarundi ivyo birashafuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi babona ko izo ntererano zategerezwa gutangwa n'abanywanyi b'imigambwe icuditse na CNDD-FDD isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa
n'ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko umukuru w'igihugu Neva acizeye imbonerakure kugira ngo ateze imbere Uburundi anabucungerere umutekano. Kuri uwa gatandatu wahora ari umuhari w'abagwanyi b'abahutu warahimbaje ku nshuro y'umunani umunsi wahariwe urwaruka rwawo imbonerakure. Ibirori vyabereye mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ubugira kandi ko yizeye imbonerakure mu guteza imbere igihugu ciwe no kugicungerera umutekano. Imbonerakure zababa ibihumbi bitatu n'abana bava mu miryango ya CNDD FDD ni ukuvuga ibiswi vy'inkona bari bashitse kuri uwa gatandatu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nk'uko vyabonywe n'abamenyeshamakuru ba SOS Media Burundi. Baragize idefile ndende imbere y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo n'abandi bategetsi benshi b'umugambwe hatibagiwe abandi batumire bari baserukiye urwaruka rwo mu migambwe iri ku butegetsi mu bihugu nka Kenya, Angola ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igihugu azwi nk'uwufata amasaha menshi mu kuvuga amajambo menshi mu birori nk'ivyo yafashe ijambo ridashikana iminota 25. Evariste Ndayishimiye yatangaje ko ahanze amaso imbonerakure kugira ngo acungere igihugu c'u Burundi. Ubu n'abari bama bategura kugira nabi igihugu cacu baratahuye impamvu batobishikako. Barabibonye imbonerakure turarikanuye turiteguye gutabara. Uko akaba ariko yatangaje agashimira imbonerakure ku ntererano yazo mu iterambere ry'imiryango n'igihugu muri rusange. Isoko ry'ubukene. Kubw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye, abazungu bama badutwenga bavuga ko ibihugu vya Afurika yo munsi ya Sahara bikenye cane mu gihe dufise umutahe munini. Tube maso kuko ni twebwe nyene dutera ubukene. Ubukene buva mu matati hagati y'imiryango, hagati y'indongozi zititaho intwari ibereye. Ubukene buturuka ku ntambara. Uko akaba ariko Ndayishimiye yibukije amatora. Kubw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, hariho amadayimoni atanguye kubuka mu Burundi kubera hegereje amatora. Hariho ibihuna. Ivyo bihuna biratangura gukora mu gihe cose hegereje amatora ni ukuvyibuka. Imbonerakure zihamagarirwa gucunga abatovyi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi hadasiba kwiyamiriza abo yita abatovyi n'abanebwe yahamagariye imbonerakure kubacungera. Nsubiriye kubisaba mwebwe imbonerakure mugume murikanuye. Hariho ibinebwe bifise ishavu kubona hari abakozi bari ku mirimo. Abo banebwe nta kindi barota hatari ukuduhungabanya. Dutegerezwa kuguma turikanuye kandi dukora cane. Uko akaba ariko vyavuzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Yashimangiye ko abansi b'igihugu cacu bategerezwa kumenya ko twama twiteguriye kwivuna umwansi. Ikibazo c'abamiliyonere. Mu Burundi kubw'umukuru w'igihugu Neva, umuntu afise umutahe w'ibihumbi 100 vy'amarundi ni ukuvuga amafaranga adashika idolari 15 arashobora kuba umumiliyoneri mu mwaka umwe utarenga. Nararonse intahe y'umunyagihugu yari afise inkoko imwe yagurishije ibihumbi 18 kugira ngo aronke umutahe w'ibanze. Ariko mu mwaka yari amaze kuronka imiliyoni 2,500 y'amarundi. Narabonye uwundi muntu yatanguye korora inka imwe rudende mu mwaka w'ibihumbi 2022 ariko bafise inka 50. Yavuze ko izo ntahe yazegeranije mu rugendo aheruka kugira mu ntara zitandukanye z'u Burundi, aho yemeje ko yaronse intahe z'umuvuduko udasanzwe iterambere rigezeko mu Burundi. Icifuzo c'uwo arongoye igihugu ca mbere gikenye kw'isi n'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura utagishobora kuronka ibitoro, aho kandi ishirahamwe ritanga amazi n'umuyagankuba ryama ribicagagura, abanyagihugu batakironka uko biyunguruza, aho kandi isukari itakiboneka, hatavuzwe ifumbire ku barimyi. Ni ukubona imbonerakure zose zabaye abatunzi mu munsi mukuru wabahariwe mu mwaka uza. Tahane iki civugo.
mu mwaka uza nzoba ndi umumiliyoneri uko akaba ariko umukuru w'igihugu Neva yaryohereje ikoraniro imbonerakure nazo zagomba zisubire iwazo zikoma amashi menshi kuva hadutse uruhagarara ruturutse ku kindi kiringo ciyamirijwe c'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na gatanu imbonerakure zifatwa n'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu hamwe n'ibisata vya ONU nk'umurwi w'inkorabara ibitera ishavu abaserukira uwo murwi wahoze ari uw'abagwanyi b'abahutu n'indongozi z'Uburundi zikomoka muri CNDD FDD nayo mu yandi makuru kandi ntunyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko abatavuga rumwe na CNDD FDD babandanya gutotezwa no gupfungwa agasakisaki uwuserukira umugambwe Kodebu muri komine yagutse ya Nahangwa hajejwe no kumenyesha uwo mugambwe mu ntara nshasha ya Bujumbura hariwe yitwa Eric Nduwimana arapfunzwe kuva ku igenekerezo rya 21 Myandagaro 2024 apfungiwe mu Gatabo muri komine yagutse ya Kiganda aho yapfungishijwe n'uwutwara urwaruka rw'imbonerakure muri komine yagutse ya Kiganda icu yari mu ndongozi za Kodebu yahowe nuko impapuro z'umugambwe Kodebu zamwiyatse zirakoroka ageze aho mu Gatabo umuyaga urazisanzaza indongozi zimwe z'umugambwe CNDD FDD zibibonye zica zimusimbira ko ziramukubagura kugeza aho zimupfungisha umugambwe Kodebu usaba irekurwa ry'iyo ndongozi y'umugambwe Kodebu kuko iriko izira ubusa nk'uko bisigurwa na Kefani Ibizi harongoye umugambwe Kodebu bamwe mu bakurikiranira hafi uko indongozi z'umugambwe CNDD FDD zitwara mu gihugu c'u Burundi bavuga ko izo ndongozi zitwara nk'uko umenga mu Burundi butegerezwa kubarizwamwo abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD izo ndongozi ngo zibagira ko mu Burundi higeze kubaho intwaro y'umugambwe umwe ko kandi uwo mugambwe utakiri ku butegetsi ku bw'abo banyagihugu bafatiye ku vyashikiye uwo munywanyi w'umugambwe Kodebu ababona ko abategetsi bo muri CNDD FDD ngo bari bakwiye kwikebuka ngo kuko abarundi batazoguma bihanganira ugucurwa bufuni na buhoro bakorerwa n'ubutegetsi bw'uyo mugambwe ino nkuru nkabanyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa radiyo haguruka ikaba yaranditswe na Dondo Dieu Mbazumutima ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko mukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza